Hello, how are you? I'm happy to be with you. Uno munsi dufise ikindi cigwa gishasha kandi ciza cane, aho tugiye kwiga ku ma verbs canke ku mavuga twitiranya kenshi mu Congereza. Ayo nayo sayandi ni to lie and to lay. Ukaba utaragira subscribe canke ukaba uri mushasha kuri iyi chaine yacu, reka tugusabe muri rwa rukundo urabe hepfo gato y'iyi video uca ubona handitse mwarimu Joseph, uca uraba imbere yaho urabona ahantu handikishije ibara ritukura handitse ngo s'abonner canke subscribe, uca uhafyonda aho uzoba uhejeje kwiyandikisha kugira ngo video zose tuzoshirako uzobe mu ba mbere mu kuzibona. Kandi ntiwibagire no gufyonda ku gakengeri kari ngaho imbere nyene, hariho akandi gakengeri kari ngaho imbere nako uca ugafyondako kugira ngo video tuyishizeko ubwo nyene wewe uca ubona bakwandikira ati mwarimu Joseph arashizeko iyindi video nshasha. Ikindi kandi mufyonde aho hantu kuri jeme like, muhafyonde mwongere kandi mutwandikire na commentaire mutubwire uko ivyigwa bimeze, muratubwire icigwa mwipfuza ko twobategurira kuko tuzobikora ngaha ku bwanyu, byose birashoboka kandi dufise porogaramu nziza cyane y'icongereza uzoba natwe kugeza ku vyigwa tuzogerako ntabwo azoba umuhombe. Murakoze cyane rero, reka dutangure. Nkuko nabivuze, aya mavuga atatu to lie and to lay turazitiranya cyane mu Congereza. Ni gute tuzitandukanya? Mu kuzitandukanya tuzirabira mu mwungane ziba zakoreshejwemwo. Mu ryungane niho tubona ati iri rivuga n'iri n'iri risigura iki. Nk'akarorero nka to lie na to lie nyene murumva kumenga nico kimwe. Rero insiguro uza kuzibonera mu maphrase, mu ma sentences niho ubonera insiguro ko zitandukanye. Hanyuma ikindi kandi cyo kuzibonerako ama simple past yazo n'ama past participle. Aha murabona duhereye kuri iyi ya mbere turafise to lie. To lie murabona ko simple past ni lied, hama past participle kandi ni lied. Lied. Iyi rero ifise simple past na past participle zisa, ama verb yamize uku niyo twita regular verbs. Ama verb régulier. Iyi rero turayi isigura kubesha. Mu Kirundi tuvuga kubesha canke kutavugisha ukuri. Murabona twabisiguye mu Congereza, to lie means not to tell the truth. Birumvikana cyane. Reka turabere n'uburorero. Akarorero ka mbere kavuga ngo those who lie will not enter the kingdom of God. Those who lie will not enter the kingdom of God. Mu Kirundi bisigura ngo abantu babesha, abo babesha ntibazinjira mu bwami bw'Imana. Kingdom bisigura royaume canke ubwami. Iri jambo dusoma God canke God bivana n'icongereza uvuga. Nambu uri umwongereza canke ukunda icongereza c'abongereza uvuga God, nambu ukunda icongereza c'abanyamerika uca uvuga uti God. Nta kibazo, vyose ni bimwe ko ni icongereza. So those who lie will not enter the kingdom of God. Nyuma akarorero ka kabiri kavuga kati photographs often lie. Sigura ngo amafoto arabesha kenshi. Amafoto kenshi arabesha. Murabizi namwe kuri Facebook iyo umuntu ashize ko agafoto keza hari gihe ashoboka ati uyu muntu ubasha asa neza, aravyibushe, ameze neza, ariko mwahura ugasanga yene ni ibirori hamwe no kwiruka umega wo kwiruka hamwe udashobora kwemera ati uyu numwe nabona kwifoto. Rero photographs often lie. Amafoto arabesha. Ngiye murabona insiguro kandi yo ngaha murayitahura. Amafoto arabesha, abantu kandi bakabesha. Sawa, reka tubandanye kuri kabiri to lie. Murabona no ngaha dufise to lie ariko simple past na past participle bitandukanye cyane n'iryo rivuga rya mbere to lie sigura kubesha.
urabona ko ngaha simple past tufise lay, hama past participle dufise lain. So lay, lain. Iri rivuga risigura iki? To lie. To lie rifise insiguro zibiri. Insiguro ya mbere ni to rest in a horizontal position. To rest in a horizontal position ni ukuryama uri muri position horizontale canke ni ukuryama. Hari n'abavuga ngo ni ukurambarara, ariko si ukurambarara ko mutera, ni ukuryama uri muri position horizontale udahagaze uticaye, umva ni ukuryama mu yandi majambo. Akarorero ariko ku bintu naho nyene turarikoresha nk'akarorero. Muri aka karorero twatanze, the book lies on the table. The book lies on the table. Ni ukuvuga igitabo kiryamye canke kiryamitse ku meza. Kiryamye ku meza. Hano nivyo twavuze. Igitabo kiryamye ku meza. Yumvikana cyane. Hanyuma iyindi siguro igira kabiri yiri rivuga to lie ni to be located or to be situated. To be located or to be situated. Aha rero to be located or to be situated mu Kirundi ni kuba mu kibanza kanaka. Akarorero ushobora kuvuga uti Uburundi buri mu buseruko bwa Kongo. Uburundi buri mu buseruko bwa Kongo. Mu Cyongereza ushobora kuvuga uti Burundi lies in the east of Congo. Burundi lies in the east of Congo. Ariko mu karorero twatanze twavuze tuti Burundi lies in the south of Rwanda. Burundi lies in the south of Rwanda. No kuvuga ngo Uburundi buri mu majepfo y'u Rwanda, buri epfo y'u Rwanda. Tuje kuri gatatu rero, to lay. To lay. Murabona rero aha amaverbe acanganiye umenga arafatanye. Ubwa mbere murabona ko ivuga rya mbere dufise to lie, irya kabiri ni to lie. Irya gatatu naho rifatana n'irya kabiri kubera ko murabona muri rivuga rya kabiri to lie, murabona ko simple past canke simple past ni lay. Hama iri naryo ya gatatu irivuga ni to lay, ni lay nyene, umva ni lay nyene. Rero uca usanga amavuga kenshi acangana ugasanga abantu arabagora gutandukanya. To lay simple past ni laid, past participle ni laid. Laid ni ukuvuga iri rivuga to lay insiguro zibiri naryo. Insiguro ya mbere ni gushyira ikintu muri position horizontale. Mwabonye ko muri iri rivuga ryo hejuru rya kabiri to lie ni to rest. Ni ukuvuga ni ikintu cyo nyene kiba kiri muri position horizontale. Ntabwo baba bavuze ko ari umuntu yashyize muri position horizontale, oya, ni umenga donc kiri muri iyo position gusa. Ariko kuri rivuga to lay ni wewe ushira ico kintu canke n'umuntu ashira ico kintu muri position horizontale. Donc haberekana the action of the doer. Bisigura ngo ukora igikorwa baramwerekana, baramuvuga, baravuga ukora igikorwa. Ariko ngaho bwa mbere ntibavuga ukora igikorwa, ahubwo bavuga ukora igikorwa kimeze. Uko ikintu kimeze. The book lies on the table. Igitabo kiryamitse ku meza. Ariko ngaho hepfo ni to place. Ni placer dans une position horizontale. To place in a horizontal position. Akarorero dufise ni they laid his body on the bed because he was drunk. They laid his body on the bed because he was drunk. Bisigura ngo bamuryamitse, umva bamusize muri position horizontale, bamuryamitse ku gitanda kubera yari yaborewe. Birumvikana cyane, baramuryamitse siwe yiryamitse. Rero to lay ni ukuvuga ni igikorwa ukoregwa cyangwa ikintu gikoregwa. Dushobora kandi kuvuga tuti he was lying in a horizontal position because he was drunk. Ati yararyamye yari muri position horizontale. Tukadukoresha to lie.
ahubwo dukoresha to lay kubera ko ari igikorwa bamukoreye ariwe yacikoreye. Birumvikana. Iyi ni siguro ya kabiri ya to lay ni to produce eggs. To produce eggs ni uguta amagi. Guta amagi, uguta amagi. Inkoko, inyoni, inzoka n'ibindi bikoko kumbure vyinshi birata amagi. N'amafi menshi, ifi hari ubwoko gusa bw'ifi zitata amagi, mugo nyinshi zita amagi. Rero ni to lay. To lay bisigura guta amagi. To produce eggs. Akarorero, how many eggs does your hen lay in a week? How many eggs does your hen lay in a week? Ati mbega inkoko yawe ita amagi angahe mu ndwi, mu cyumweru, mugani w'Abanyarwanda. Inkoko yawe ita amagi angahe mu ndwi. Nukuvuga ni irivuga to lay. I think it's quite understandable. If you have any question, please put your question in the comment and we have to answer it. Murakoze cyane, ni ikigo cyiza cyane kandi cyari kiryoshe. Mutige neza mugisubiremo, ntimwibagire no guha iyi video canke iyi link abagenzi kugira ngo nabo babandanye biga, twige turi benshi, maze uko twiga turi benshi niko tuba motivated, niko turonka ingufu zo kubandanya n'ibindi vyigwa. Murakoze cyane, mugire aho muba mwubahwe, reka tuzohurire mu cigwa cy'utaha. Thanks.